Sandra. Oui. Jennifer. Je narambiwe. Narambiwe. Urambiwe niki? Narambiwe n'urukundo. Je sinitahura. Sindavyumva. Sami ambarankunda. Bonfisi ngarankunda. Jewe ntorende ndekende. Mva narambiwe. Ibijuju birama kwisi. What? Sandra, uri umugenzi wanje. Nkuko ubujuju bwawe bungezaha. Ndakubaza. Ukuri no kungana. Urashobora gufata Bonfisi ngo umuguze na Sami. Chambere? Sami ntashafise. Bonfisi ni mu diaspora. Bonfisi afise ikintu cyose ushobora kwifuza. Nta kintu kimwe ushobora kumuborana. Ariko nyine Jennifer, umfasha ndakubwira. Simba nkene kunzanira inkuru z'uburofa. Imana yashobora mukayimanuza. Uronka mu diaspora Sami. Ari ibintu bintwenza. Urya muhungu yambara impuzu atiye. Ni umuntu wo ngaho. Bonfisi afise ikintu cyose. Nkugucuze. Umva ndakubwire Sandra. Jewe kwanda umugenzi wawe. Urakunda ndonza n'impuzu z'uburofa. Cyese cyo nkora. Iyo uje kundondera ubundondera umuzanira ibintu bizima pana kumbwira ubuntu bw'ubujuju nkuko wawe ukungana nturamenya amahirwe rero ngo ushobore kumenya icyo utoramo. Jennifer ndagushimiye cyane. Ariko ikimbabaje nuko bimbareye mu rurimi rutariko. We stop. Si question ko nabikubwiye mu rurimi rutariko. Ahubwo ni question y'ubujuju bwawe. Nibyo koko ugomba ugira mariage na Sandra? Yes bro. Sinakubeshe. Hageze ngira mariage na Sandra. Okay. Yes bro, urazi tukunanye imyaka myinshi, nta kimwe mbuze, ndafise igari, ndafise inzu, kila kintu cyose ndafise kandi ndafise na wene. Ani vyiza cyane. Najewe nzo kumico nafise. Okay. Nzo guterera mu byukuri aho ngeze. Ariko pastor yavuze tuzomaze kugenda kwipimisha babone ko tumeze neza twebwe. Haba bro, mwapanze ko muzoja kwipimishiriza he? Ano kwipimishiriza he kwikiraro kuri Rukundo Hospital. Oh, Rukundo Hospital. Ngaho hemfanya na bibarabara ngaho. Okay. Baje haja wapima neza cyane. Turabizi nje gituma sizogenda yo. Yeah. What's going on, bro? Nothing, brother. Nothing. Benda kubaza kibazo. Toilet yawe he? Yaje hefa. Oh, okay, thanks. Ari amazi yo kunywa amazi. No brother, ndiko numva mu nda bikora inzoka zikoze. Ya ndiyo ku, Sawa ndaje gatoya. Sivyo? Wale muhira nangora. Jamani. Nakubwira ngo tindabahuzi, okay? Sandra umugera ni ingwara. Nyizini. Umugera ni nka diabete ni nka kolera. Sandra, mwabwira ko mukunda. Looking at murindiranye friend. Sandra, come on. Sami. Yes. Urashobora kunegera. Uje ubona ko je n'ubandi kijuju. Kujya ashobora kwita kwibuye ndaribona. Shobora kwita mu kinogo ndakibona. Uri kurambara ngo umugera ngo nibisanzwe. Wakabaye ibisanzwe nari kwemera ko tubandanye urukundo. Ariko kubera ko jewe niyizi. Profita nshobora gukingira umubiri wanje. Sinshaka kubandanya nawe. Kandi ntundenze ntusubire. Sandra, brother, speak something. Babari yasinze ko nambiye mu mugera kuri kw'Imana. Wumvise re? Ntumva? Ubabarire. Come on. Ndakubabarira jewe. Yes. Wewe. Hakuno bara ndakubabariye. Mfa murandika iziko. Babe, come back, babe. Come back. The president did. Yeah, brother. Be strong, okay? Mugihe ufise umubabaro. Urazije mugihe ufise umubabaro, uracanja muri boîte. Natamba umuziki. Ivyumviro bikarenga. Nawe sinzi kushobora kuza tukagena muri boîte. Ugakanyigana. Baba! Tigiwa! Tigi! Kuko sinabiziga ko ushobora komereza umwanya nk'uwo. Mu byukuri numva nezero cyane, umutima wanjye uranezerewe cyane gusubira kandi kwicarana nawe. Wow. Sinabiziga umugabo ikindi nacyo ndakurebye. Abandi bantu iyo bukeye iyo bwije nuko ucuguma uba akana ukaguma uba aka beautiful. Kubara Sami gusugira amajambo menshi.
iyo twenze rero umengo urampamagaye ikindi naco hamwe no ramuka ndonsa amahigwe yo kugushira mu nzu nova nonda uratwere kino konda ni kubera iyo twenze canumva mu nda mpazi nkaca numva ko ntosubira kandi gufungura mu byukuri ndazi ko ufise igikomere kandi uwakubabaje canke uwagukomerekeje ni wakuvura so ndazi yuko hari umuhungu yagukomerekeje ku mutima wawe kubw'ivyo nagomba ndagusabe unyemerere ndakubere muganga kugira ngo ati ndakuvure ico gikomere baguteye vya kweli n'ukuri kandi mu ndoto Ford siko ndabitaho ntabwo ari indoto nokore vya kweli ya byo ushaka kuba muganga we wanje ega singwaye ndazi ko ufise igikomere kandi ugwaye ku mutima so ikintu nagomba ndagusabe nuko mereza amahigwe tugakundana nkagushira mu nzu tukubaka je na wewe tukavyara abana ushobora kubikora bivuga bitavuye ku mutima wawe ugasanga ni icifuzo kiri muri wewe urabizi narahemukiwe urukundo rwanje ko rwagenze urabizi nta kintu na kimwe naguhishijemo kubw'ivyo sinifuza ko nokongera kubabara kandi ndabizi warambarira kuva kera dukundane urankunda ariko je nagerageza kuvyirengagiza kubera ko nari mfise uwo nizeye vraiment ndagushimiye cyane ko unyumviriyeko kugeza nino saha ukaba ukinyumvira ko kimfise ku mutima nubwo byashitse nkakundana n'undi nanje ndakubona Really? Don't joke. Do you love me? Yeah. Really? Come on. Babe. Do you love me? Oh. Thank you God. Nkumu yaramanukiye mu byukuri. Numva nezero cyane. I'm so happy. Hamikini nacho your ex. Ex wawe. Okay? Kugira nemere koko kabisa kwa nkunda. Ex wawe yambwira yuko akabizu kawe ko gasosa kuruta isukari. Urashobora kunyemerera nkumviziza iyo sukari iri ku munwa. Baby, come on, baby, come on. Huh? Can you, baby? Niyo mpamvu isukari ya sosa umuyabuze. Oh my God. Oh, thank you, God. Be? Oyo, inumviriza kandi agasukari. So, bon fils. Bisaba kubanza ingata ameze neza kandi ugomba kubimenya nk'umuco. Ndetse ko mukundana na Sandra kandi byarigeze kure. Sandra yasanze ahantu ankarira cyane ambwira ko aguhevye kandi ko usiga gwamugera. Nagombwiza ukuri. Nukuri wowe uragwamugera. Arusho. Oya sinisho. Kubera nta nakimwe ndumva mu mubiri nta nakimwe kiraba ariko nzosubira kubona abadokita ngenda kwiraba. So, but me don't worry. Yeah, nizera ko byabaye byarabaye. Kuko Sandra ukuntu namubonye nawe ntakigukunda. Ariko ntugire ubwoba. Hari abandi bakobwa akora kugira ngo ushobore gutahura urukundo uko rumeze. Hama nawe ntupanike cyane. Umva ko wisanze. Kandi mu gihe utaragira andi mateste ku bindi bitaro nanjye sindi si ko ubugwa. Oya. Thank you. Waje kundaba. Ibyabaye byarabaye ariko igihari niko jewe umutima ndacakunda Sandra. Kuko uri umugenzi wawe nagomba ugenda kumubara ati ndacamukunda. Bon fils. Ntugire ikibazo. Ibi ni ibintu bisanzwe cyane. Bishikira umuntu ari we wese. Nibishi cyane bagwa bamubwira nuko byo bari byo. Nibisanzwe baragwara umugira kandi bakabaho. Muranashobora no kubana kandi mugwaye mukikingira. Ikindi naco Sandra n'umugenzi nibaza ko nabimwumvisha neza. Ndazi neza ko muzosubira gukundana. Hamwe nuse kugira ikibazo mu mutima wawe. Wowe wumve kubayeho nk'abandi. Kandi ndazi ko bizogenda neza.
Come on, Will. Hey, what's happened? Mbanze neza. Gute? Ndumva bashaka kuja kuri toilette, nshaka kumandiyara. Oh, be. Okay, ni bwacu. Wavuze ko mwana. Natwe twakubwiye ko si byiza kwiyebura. Sivyo. Inyuma yaha ubuzima burabandana. Kandi kugwara si gupfa. Hari benshi bagendana umubwira kandi barabayeho bafite ubuzima bwiza barakora en fait babayeho vie normale. Rero kugwara si gupfa. Sivyo. Gakwiyebura. Jintinga kubwaho. Yose byubuze kandi nditwenga ku mutima, but my problem is how people gonna perceive me and how me myself I perceive myself. Like it's not sitting right with me on my heart. Kandi abizi ndafise amahera ndafise kira kintu ariko kuba iyo ngwara yanteye nta nakimwe ajya amahera yakoresha buri bintu byose ngaha atana kimwe kimariye. Icyo novuga ni iki amahera urayafise ubuzima bwiza urabufise sivyo nkuko nari nakubwiye ko benshi barafise umugera ariko babayeho neza kurikiza impanuro za muganga ufate imiti ukuri kwanda ubuzima uzobona ko umeze neza kandi uzoryohererwa amafaranga yawe. Iyo niyo mpanuro John mukuru. Bakarero ndabizi byo mbariye uzogerageza kubikora byo kumbarira ariko mu mutima wanje sinumva ko ninga kuburi ngaha uri ngaha sivyo. Muri kino gihe abantu benshi bibaze yuko bamaze kugira iyo ndwara ubuzima bwabo babuhetse oya. Ushobora gusanga umuntu agwaye uwo mugera n'ubwo malaria wa malaria arapfuye ariko uwo mugera akabaho sivyo. Be strong. Ibintu byose uzobikora neza kandi namaze kubwira I'm here for you. Okay? Yeah. Thank you ko waje kwanduza umutima. I will try to do everything that you told me to do. Kandi urakoze. So urakoze kuntahura kandi ndaryohewe. Hama nakubona ndashaka gutaha. Nejo n'umunsi nzogaruka kurara. Sivyo? Namaze kubwira ko ndi ngaha kubwawe. Okay? Thank you. Come on, babe, what's wrong? Huh? Babe, what's wrong? Huh? Babe, ntumbwire ko kwa muganga baba bakubwiye kuza kubyara amaso ukabona ubu n'ubuzima tubayemo n'ubutangiye kurira. Ndakubwira ikintu kimwe. Babe, ntugire ikibazo sivyo? Umwana wacu ntabwo azoba muri buno buzima nzogerageza nzogwana. Sami. Yes, babe. Rumwicaye. Me? Ntabyo ubuzima mbayemo. Ndumwicanye gute? Si ubuzima bw'umwe wese ubwishimira. Kubera guteye inda y'amahasi. Come on, babe. Ntabyo ubuzima mbayemo. Gute, babe? Tell me. Okay, come on, babe, tell me. Tell me. Sami. Birababaje. Ntabyo ubuzima mbayemo ariko nkaba nisanze ngwaye umugera. Come on, babe. What are you talking about? No, babe, no. Don't joke. Urambwira ahantu umugera wakuye, okay? Nimara ujya mu wese wawe, waragiye kuryamana nawe. Cyangwa mwebanye mwamaze kuryamana nawe. Mwamaze gupomporana inshuro nyinshi ko tutwara. Come on, babe. Barira tunabatuye turyamana. Oh my God. Okay. Come on, babe, okay? Umugera ni ngwara muzindi, okay? Come on, okay?
Okay, be. Umugera ni mbali muzindi. Okay. Sawa, be. Okay. Tuzobaho neza. Okay, tuzofata ibiti tuzovyiba nko kujya kwingurube byibushe. Okay, twayanze byinshi. Ariko hari ikintu nari nifuje kubaza. Ubona gute basi muri buno buzima nta munsi bishoboka kwiyumvira yuko ushobora kugira umukobwa? Umukobwa? Yeah. Oh yeah. Iyo umukobwa kandi uzi ubuzima ndimo. Ubuzima urimo buriho, ariko hari igihe umuntu akenera umuba hafi akaza aragufasha utuntu duto nk'uko ugenda ukagufasha. Ibyo ndakumva ariko ibyo ashikeje wasoma gushikira undi muntu kubera ibintu bibi cyane kandi nk'ubu nta mukobwa agenda yumvira nk'uko twubana cyangwa umukobwa ngenda gukinisha. Inyuma y'aho ubuzima burabandanya, okay? Urashobora kuronka umukobwa ukamubwiza ukuri ukamubwira ubuzima bw'iwawe kandi ukuvuga ko atogutahura canke hari benshi bameze nkawe arashobora kugutahura so n'ukuvuga ko udashobora kubaho atamukobwa ufise. None nakoze ikintu iyo abaye wewe ubona n'umuntu afise indwara nk'iyi wanje so ari jail. Okay, so reka basi turekane n'ivyo. One day uzomuronka umukobwa ashobora kwemera situation yawe. ndamuronka Sandra. Allô? Allô? Lisa. Uri Sandra? Ego, di Sandra. Okay. Cassandra ugize neza kunyitaba. So Cassandra ndazi yuko inimero yanje atari nshasha muri telefone yawe. Ego. Yeah, si nshasha muri telefone yawe. En fait sinari nshaka kuganira nawe ibintu byinshi cyane. Yes, icyo nari nshaka kubwira ni iki. Cassandra uri muzima urwaye. Yes? Uri muzima urwaye. Musa nshaka nshaka kubwira si byinshi si birebire. Yes, ni ikintu gitoyi cyane gose. Ndizera yuko wibuka umunsi nakubwira ko Bonfils yanduye umugera wa sida. Ya Bonfils ni muzima. Bonfils ntagwaye. Icyatumye ndabikora uko ni Mr. Sami. Izero ubona ko akwiye. Ya no kuvuga rero akazi nifuza kunkorera. Sakandi. Bonfils uramuzi. Neza cyane. So no kuvuga ngo agomba gire mariage na Cassandra. Rero kandi Bonfils yambwiye ko bazoza kukipimishiriza kuri bijya bitaro sanzo ukorera. Shaka yuko uzogira uburyo bushoboka bwose kugira ngo ati biboneke ko Bonfils agwaye umugera wa sida. Okay. Binakunze nzoze kwipimisha kuko je usanzwe ubizi ko nsanzwe ndawugendana. Sanzwe ntora imiti hajya iwanyu. Kugira ngo bigaragare neza yuko Bonfils agwaye. Kuko ndazi neza yuko nubwo urukundo abantu bavuga yuko urukundo rufise ingufu. Cassandra niya mara kumenya yuko Bonfils agwaye umugera wa sida. Mariage yabo izoca ihomba.
naje ayo niyo mahigwe nzoba ndonse kuko bizoba bimeze nk'akabeba akabeba gacakigwa mu mutego no kuvuga uyu mutego ni umutego wa nyuma ngomba gutega Cassandra kandi natsi ko nzotora sinzi ko okay mbo icambere urazi yuko ibidoje gukora bitajanye n'amategeko y'akazi kanje hama novuga yuko bijya bavuga ngo umwana ashobora kubwira mama we ati mama ejo nzotora ijana kumbe aba rifise mu mufuko so nizere yuko ibi bintu wowe umbwiye ngaha muri jewe novuga yuko ari inyishu kuri jewe nituje kure ariko don't worry nzobikora nzogushimira cyane uramutse ubinkoreye nkabona biragenze neza nta kintu kimwe uzobura okay nubwo wanse ko ndagusohokana ubona gute basi tugena kuri beach sinakugurika kuko umutima wanje hamuramutse umuronse Sandra Cassandra indoto zanje zoba zibaye nzobikora neza kandi nayo shake tuzobigiramo icyo novuga ko kimbabaza cyane cyangwa icumbabaza nuko no kumva yuko uba wararyamye na Mr. Sami sa uvuze gute oya muganga sindiko ndakumva uvuze gute kurira so Cassandra ubu je mbayeho neza ubu tuko turavugana Mr. Sami ntakiri mu gihugu cyacu Burundi yaromotse kubera ko namubwiye ko nzokubwira ukuri and ubu tuko turavugana je na Bonfils tubayeho neza Bonfils arankunda ndamukunda in short turakundana igihe ko tari kuratahura ngaho Cassandra udashaka kubyemera uzozi wanje uzomusangaho Bonfils Allo Cassandra no oh my god yeah ibi ni biki sinema ndabyumva Bonfils oh my god Cassandra nariko ndagutelefona ndizera ko ifoto nakurungiye wayibonye buri munsi Bonfils Bonfils no musi yajyanye narayenga ijoro ryose Cassandra please Cassandra calm down tuganire please Cassandra please tuganire bihere please Cassandra ndagusabye Please put the gun down. What have you done? Shahasi, please.